Muri no video ngiye kubereka ukuntu ushobora kurikomandinga page y'umuntu ikamufasha, cyane tugiye kubereka akamaro ka recommandation ya page Facebook, sivyo? Reka twinjire muri Facebook kugira ngo tubone ngiyi Facebook murayibona ngaha, ngiye tuyinjiremo hanyuma tubabwire ivyo kintu shaka kubabwira kijanye na recommandation ya page Facebook. Okay, reka twinjire nko muri page ya Naso Star TV iyi aha. Okay, turinjirayo, then iki kintu aha kuri recommandation iyi avi, sivyo? En fait akamaro kayo ka recommandation ikogwa n'abantu aba followers, abantu badukurikirana nibo bayikora. Akamaro kayo cyane na mbere, iyo abantu bayirekomandinga neza bakayivuga ku ivyiza, bituma gambere na mbere ibonwa n'abantu benshi, kandi abagenzi b'uwo muntu aba yakoze iyo recommandation abenshi barabona iyo page bagaca bagufollowinga ko baba bumva ko iyo page ifise akamaro. Cya kabiri, algoritme ya Facebook iragufasha kupromotinga ndetse no kugushikana kure ku bantu bakunda content zijanye n'ibyo ukunda gupostinga, sivyo? So rero recommandation yo kuntu ikogwa, wewe uraza ngaha, wewe uragenda kuri page y'umuntu kanaka, cyo gusaba kwanza umanze ukore follow kuri Naso Star TV. Okay, aha kuri follow kugira ngo ubu umunywanyi wacu. Okay, so rero ucuza ngaha kuri recommandation murakabona kameze nka star, ugafyonze ko ushobora bivanye na connection. Murabona ahantu murahabona ngaha yes. Donc iyo uvuze yes nuko ubushigikiye iyo page, uvuze ati iyi page ndayishigikiye, urejeje ugeze ngaha kuri no naho ngaha muri make iyo page ntubuyishigikiye. Okay, rero iyo ufyonze kuri yes wavuze ko yishigikiye, bashaka kwereka ahantu uza kwandika message cyangwa commentaire y'igituma ushigikiye iyo page, sivyo? Reka dushayo nk'iyi muri make uravuga ati iyi page irakora neza cyane, content zayo zirafise akamaro kandi irakwiye gushigikirwa. Donc ivyo niwe ushobora kwandika, ndashobora kwandika ibi nawe ukandika ibindi, sivyo? Then ukacugira share, sivyo? Ugize kuri share urarorera kugira ngo bivanye na connection umuntu aba afise. Okay, turarorera muri maka tuba duhejeje. Murabona abandi bagiye bari komandinga kuri iyo page, sivyo? Aho ni mu gihe ugize ngaha ugize kuri no, muri maka uvuze ati iyo page si yo gushigikirwa na Facebook. Iyo Facebook ibonye page abantu mu kuyirekomanda bayivuga ko ibibi, haragera igihe iyo page baninga akavuga ati iyo page ntabwo iposting ibintu vyiza, ntabwo iposting ibintu vy'akamaro canke irarenga amategeko, usanga baraguhanya. Ariko mu gihe abantu bagushigikira aba ari ibintu vyiza cyane, sivyo? So rero fans, abantu badukurikirana, mwiteho gukora ama recommandation, mwiteho kudufasha kugira recommend, mukavuga ko ivyiza bya page zacu kugira ngo algoritme ya Facebook idufashe kudushikana kure, tugere reach niniya abantu benshi badukurikirana. Merci beaucoup. Mwari kumwe na Naso Lighton kuri micro za Naso Star TV, n'ahandi muzosanga astuce nkizi, tips nkizi atari kuri Naso Star TV. Merci beaucoup.